nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Inahazwa mukama. Muri rya minsi abayahudi baja mu guharira bavuga bati, uwashobora te kuduha umubiri wiwe ngo tuburye? Yezu arababwira rero ati, nukuri ndababwiye, mutariye umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso yiwe, nta buzima muzogira. Uburyo umubiri wanje akanwa n'amaraso yanje arafise ubuzima budahera, bitaye ko nzomuzura ku munsi w'imperuka. Nanone umubiri wanje ni imfungurwa y'ukuri, amaraso yanje nayo ni inyobwa y'ukuri. Uburyo umubiri wanje akanwa n'amaraso yanje aba muri jewe nkaba muri we, nk'uko datanye n'ubuzima yantumye ari wambeshaho, niko n'uwumfunguye ndamuha ubuzima. Uyo rero ni wo mukate wavuye mu ijuru, ntumeze nk'umwe basokuru banyu bariye hanyuma bagapfa. Uzorya uyo mukate ntazokwigera apfa. Ivyo Yezu yabivuze yigishiriza mu isinagoga i Kafarnawumi. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu bisomwa vya mbere mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa, turabandanya dutangarira ububasha bwa Yezu Kristo yazutse mu bapfuye, ingene gukora ibitangaza vyo guhindura abantu, kandi ubuho turumvise ko bugeze ku rundi rugero rwiza rutangaje kandi rukomeye cyane. Ububasha bwa Yezu Kristo bushobora guhindura n'uwari umwansi wa Yezu agahinduka agacika, soma mbike nawe, mbere hakagera n'igihe akanamwigura nawe. Ngubwo rero ububasha bukomeye tugire Kristo. Muri nosi sinzi ko murabona yuko abantu turarondera ububasha canke duhabwa n'ifaranga, kandi bafise ifaranga baragira ububasha ku bandi. Ububasha duhabwa n'ubumenyi n'ubuhinga, abantu bafise ubumenyi baronka ububasha cyangwa abakonsultant, abantu bose bakabarondera bagatanga amaadresse, bakabasaba amakarte de visite. Ububasha dushobora guhabwa n'ikibano, ububasha dushobora guhabwa n'uburyo tuvuga neza. Ugasanga hariho abantu mbere bariko barondera bene ubwo bubasha bw'abantu, iyo bavuze abandi bose usanga umenga iyo badatangaye bacitse nk'ibiwerewere. Avuze abantu bagaca bakurikira. Abantu bicarondera ububasha bw'uburyo bwinshi, anabaja mbere no kubusaba na shetani. Hari abaja kuburondera ikuzimu, bijya bintu biriho ntibaza ngo ni ibintu byo gutera inkuru, mugabo biba bikeneye yuko umuntu arimbura neza akaraba yuko ari byo. Mugabo hariho abaja gusaba ububasha shetani, kandi irazi ikabutanga. Hari ababusaba bagiye ikuzimu nk'uko tuvyumva bariho, n'abandi babusaba shetani kuri internet. Hari abantu bihamagara ko amashetani kuri internet, bashobora guhamagara shetani muri Google ikakwitaba. Biriho amasite amwe y'abasataniste. Abantu bashaka ububasha, umuntu yamashaka ububasha. Muri iyi minsi tuko turazirikana ububasha bwa Yezu Kristo yizuye mu bapfuye, ububasha bw'urukundo rw'Imana, ububasha bushobora guhindura umuntu butamuhindanije, yari umwansi agacika umukunzi. Ico kintu ni ciza rwose, bushobora guhindura uwari umwansi wawe, kandi by'ukuri atakintu cukuba umwansi wari ufise muri wewe, kubera ukwihangana. Yezu yarihanganiye gose Pawulo, agaca mu kubabara kw'abigishwa biwe kugira ngo azatebe ashikira Pawulo. Hariho ukubabara dushobora gucamwo turiko turahinzira Yezu ngo ashobore guhindura uwari umwansi wiwe agahinduka umukunzi wiwe. Ngubwo ububasha bwiza.
ububasha bukiza. Iyo ariko aravuga ngo mutariye umubiri ngo munywe n'amaraso yanje nta buzima muzogira, umuntu afise ubuzima by'ukuri n'uyu ahindura ibyari negatif bigacika une positivité, ibyari by'ukubiba urupfu bigacika ibizana ubuzima, abantu bagatunganirwa, abantu bagahimbagwa. Abakristu ba mbere Pawulo yari yarabayogeje arabagirira nabi rwose, ariko kuko bagiye barihangana Yezu agaca ku kwihangana kwabo ntibaterere hasi, bigatuma Pawulo agaruka. Nagomba uyu munsi n'ubundi mu gutangarira ububasha bwa Yezu Kristu turondere ububasha bene ubwo, ububasha buhindura ibintu neza. Hari n'igihe ubona umuntu ko ari mu bubasha bwiza bw'Imana, bakamuzana nk'ahantu ibintu byarimo urupfu, akahamara kabiri, ukumva hasasagaye ubuzima bwiza, ukumva hahimbaye kuba. Ntituhave turonderera ububasha bwa Yezu Kristu mu bapfuye ngo tujye kubujyana kure mu bintu byo muri ibintu gusa spirituel bimanitse hariya mu kirere. N'ubuzima bwa misi yose, ingene ureka Yezu yadutse mu bapfuye agahindura ibintu akabigira byiza. N'ivyarimwo umunuko w'urupfu w'inabi w'iki, Yezu akazarabizana buke buke, agaca mu kiringo cy'ubuzima bwawe, akazana akanovera agashasha mu buzima bw'abantu. Singomba kugaruka cyane kuri uku guhinduka kwa Pawulo, ariko nagomba iyo turiko turabizirikana, hari igihe twibagira kuraba urundi ruhande rw'uyu yaciye ko yitwa Ananiya. Hari ikintu gitangaje, sinzi ko mwakibonye. Yezu aje guhindura Pawulo aramwiboneye, ni live, ni direct, kandi twese twashaka yuko tumubonera direct. Ibyo birinda guca kuri patiri aca ku masakramento, jewe nshaka kukwisengera ndakwibonera, tuvugane face to face. Yavuganye na Yezu face to face, amaso mu yandi. Ariko hari ikintu gitangaje, Yezu ntacyamubwira ati wowe twibonaniye, we ni direct, genda utambuza akantu kiwawe. Uyu munsi niko tumeze. Jewe narose bateme y'umucanga wa Esprit Saint, naciye nanguza eglise yanje. Pare ushaka gutanguza eglise yiwe, mugabo Yezu acyamubwira ati naho ndakwiyeretse ivy'ingene vyose uzokomera, ugaheza ugacika uwo shaka kuba, uzobishikirizwa n'abajya wahama. Akamurungika kwa Ananiya. Ingene Yezu akorana na ekleziya yiwe, ingene Yezu yatse mu bapfuye akorana nawe, akorana nanje, akorana na mwebwe, kugira ngo uwundi yarakiri mu bwansi kuri Yezu Kristu ahinduke umukunzi, mbere ahinduke ingabirane ikomeye mu muryango w'abandi bose. Ananiya Yezu akamutegura kugira ngo agende guhura na Pawulo, amufashe kwakira Yezu Kristu, gukomera muri Yezu Kristu, kumuha ibatisimu, kumwigisha, kumuhumura. Mwumvise ngo hari ibintu byaciye biva ku maso yiwe birakoroka. Pawulo yuzuye bwa bwibone mu vy'Imana, ngo tujya tuntu twomorotse tukava ku maso yiwe tugakoroka. Ni ikimenyetso cy'uko ubuzima bwa kera bw'ubwishime bw'umuntu yibona yitwaje iby'Imana birakorotse, aratanguye ubuzima bushasha. Ubu arashobora kubona muri Yesu. Hari igihe ushobora gusanga natwe tukiraba ibintu tuvyibonamwo gusa mu bwishime bw'umuntu, tutaramenyera kubibonamo Yezu Kristu, cyane tukanamwitwaza mugabo ntituramubona, ntituramenyera kuraba ibintu muri we. Ugasanga turacakoresha ububasha bwacu nabi. Ububasha bw'umugabo atarabona Yezu bukaba ububasha bwo kurya umutima abiwe mu muryango. Ububasha bw'umugore atarabona Yezu akabona umengana ububasha bwo gusebiza. Ububasha bw'umujene yumvamwo imitsi atarambona neza muri Yezu bitarahomoka, akabona umengana ububasha bwo guhotora, ububasha bwo
bwa violence, ububasha bw'uwahawe igiti ubukuru buca nk'uburiya atararaba neza muri Yezu Kristo, akabona umengano ububasha bwo gusahura aduza inzu yiwe agura amaparcelle. Mugabe ibyo byose ugasanga arashobora kuyibamo yumva ko ari mu vy'Imana. Pawulo mu kunigagura no mu gupfunga yumva ko abigira ku izina ry'Umukama. Uruhumyi rushobora kuduterera no mu bintu vy'Imana. Yezu vy'ukuri araje kumwiyereka aciye kuri Ananiya. Hariho ibintu Yezu vy'ukuri agomba kwerekana abandi yuko ari we yakubonekeye, akurungika mu muryango wabiwe. Bizosaba yuko mbere na Pawulo azogenda ahure n'abapetero baheze bamushikirize umuryango w'abakristo. Ni naho yakuye urukundo rwose yakunze ekleziya, kuko mu muhamagaro wiwe muze murarabo kungene Yezu yagukaburiye kumwiyumvamo, haba harimo umuhamagaro wawe, kuko Yezu ashaka kumutorera igikorwa cyo gukwiza hose inkuru nziza yiwe. Arabimutomorera akongera akamwereka ati mu bisanzwe bajya abantu wahama ni prolongement yanje. Yezu mu kuza kumwerekana agize ati kubera kuhama abankurikira, abantu banje abishwa, yishushanije n'abigishwa bati ngo umamiriki, abishize kuri konte yiwe. Tugire Kristo. Abantu bari jambo rikomeye. Hamwe urya mugenzi wawe, hamwe uvuga nabi mugenzi wawe, hamwe ugomba kugira nabi mugenzi wawe, ni nkuko Yezu yaza akakubwira ati uri kundira iki muri mbege. Kurya mbege muri icarico umuntu aza arakurya bukebuke nk'ubugari. Bano ubugari babungana amahanga mugabo kaza barakoda toga tugasanga bwahetse. Ko muri wowe nta rukundo ufise rwo kumubera Kristo yazutse mu bapfuye. Ananiya hari ikindi kigwa tumukurako, umuntu azi gutsinda ubwoba, atareka uwo yarasanzwe azi muri kahise kabi ngo amwugaranire muri kahise kabi. Ananiya ari gushobogira ati ibi bintu ndiko nderekwa siniko ndabwirwa sivyo, uriya muntu n'umugesera nagwe hiyo. Aha ariko agomba gukina idiri yo wafata. Mugabo arumvira Imana, aratsinda ubwoba, aragenda guhura na Pawulo. Ubwo burya turemera yuko Imana ishobora guhindura n'uwari ikintu cy'igikonga atari mu nabi ikamugira mushasha ku bwa Yezu Kristo yadutse mu bapfuye. Hari abantu n'ubu tutaremera neza Yezu yadutse mu bapfuye, bakubwiye bati naka ntakiri wa wundi, genda umurabe. Ntabwo utumwanya ujya naramaze gukasa, naramaze gushira hariya. Oya, bugingo umuntu agihumeka aracari mu bushobozi bw'uko ashobora kubona Yezu yadutse mu bapfuye akabikiremwa gishasha. Mbere tukitegurira kugira ngo mu guhura n'abandi tubafashe, tubunganire, tubabere ingabirano yuko bahinduka ibiremwa bishasha. Nitwame dutsindwa n'ubwoba n'ingene twiyumviriye umuntu, n'ingene batubwiye umuntu, n'ingene twamwishizemwo, ugasanga tubaye twebwe nyene umwugariro w'uko adashobora gushikira urukiza. Kandi bene uyo tubuje gushikira urukiza aca tubera utudurumbanya mbere gose gusumvya. Kuba abantu bakiriye Yezu yadutse mu bapfuye, batemera yuko abandi bose bambaye ishusho y'umuntu boba umenga bagenewe gutakara, kuzimirira kwa shetani. Nuba kiri kwa shetani ugapfuka mu kumva uti ukubaho kwanje nkiriho nkibumeka nkizi imbere ya Yezu Kristo, nzokwama ndamupfukamira, nzomubera mu ngoro gushika nawe ahindutse akaba umukunzi atwara urwo rukundo rwa Kristo nanje niyumva mu uyu munsi. Amen.